Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze muri ano makuru muri migwi kirundi genekezo ga 17/2022 tuyahera ku ngingo ziyagize inama nshingamateka yize yongera iremeza imyinyanyuro y'ibwirizwa rigenga abakorera mu gipolisi cy'u Burundi. Kimwe mu byo bahakanye akaba ari uko umupolisi yoba ari umurundi afise amamuko mu Burundi nyene. Ne bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara riri muri zone Gihosha no mu gisagara hagati barashima ibikorwa byo gusanura ayo mabarabara, ariko bakavuga ko ivyo bikorwa byohera vuba. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Basubiye kubaha ikaze muri ano makuru tera mu gisata ca politike. Inama nshingamateka yize yongera iremeza imyinyanyuro yarungikwe n'inama nkenguzamateka ku bijanye n'ibwirizwa rigenga abakorera mu gipolisi cy'u Burundi. Kimwe mu byo bahakanye akaba ari uko umupolisi yoba ari umurundi afise amamuko mu Burundi nyene. Jando de irakoze. Izo mpinyanyuro z'inama nkenguzamateka zizwe n'inama nshingamateka zerekeye ibwirizwa rigenga abapolisi. Imwe mu mpinyanyuro zanswe niyerekeye ko abapolisi bova mu Barundi bahamuka, ibisigurwa n'uwo mushingamateka abona ko vyoba biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, agafatira ku bibanza bitegekanijwe kujamwo umurundi ahamuka gusa harimwo umukuru w'igihugu. Constitution ishira kwa kantu ka Burundaise d'origine ku mukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Pour les autres fonctions, umuntu wese afise la nationalité burundaise aba afise iyo droit. Umukuru w'inama nshingamateka aremeza izo nsiguro. Ko twasaba ikuze honorable washakize libi. Kuko kwasi yuko yabintu dushobora kuza kubiyinga. Izo mpinyanyuro z'inama nkenguzamateka zarungikiwe inama nshingamateka zikaba zemejwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe inyuma yo gusubiramwo impinyanyuro zimwe zimwe. Arakoze bweze wacu Jean de Dieu irakoze mu gisata c'ubudandaji. Naho ubushikiranganje bw'ubudandaji bumenyesha ko leta yamaze gufata ingingo ko abagwizatunga batandukanye bashira mu Burundi amahinguriro asahiriza mu bidandazwa bikorerwa mu Burundi. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yabimenyesheje kuri uyu wa mbere ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu mezi 6 aheze. Tumukurikire. Ubwa mbere nuko byabisima yaba isukari yaba ibinyobwa vya Brarudi, ivyo byose namashira hamwe novuga nti aho dusanga ari shira hamwe rimwe rikora ivyo bidandazwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero tukavuga tuti ni intambamye kuko uko abene gihugu biyongera niko nabihereza ivyo bidandazwa byaba ivya Sosumo canke ivya Brarudi batera bongerekana, niko kandi n'inyubako zitera zongerekana kugira ngo abantu bakenere ico kidandazwa c'isima. Ayo mashira hamwe rero ivyo arahingura canke ibidandazwa ashira ku isoko no munsi ntibigishobora kuba bihuye n'abavyitura, ari naco gituma mubona ko kenshi bica bigenda birabura. Ariko hejuru yo kugenda birabura nibibonetse haca habamwo kwikikamukiza kw'abadandaza canke bajya baba barekuriwe kubitanga ku rwego rw'intara. Ivyo rero tukavuga tuti ku rwego rw'ubushikiranganje ni intambamyi ico tuba turiko turakora na cane mu gihe ca misi yose, nuko leta y'u Burundi iza yarafashe umwanzuro wo kugira ngo ihimirize abagwizatunga batandukanye bashobore kuja gushinga amahinguriro ashobora kudufasha kongereza umwimbu w'ivyo bidandazwa dusanzwe dukenera igihe ca misi yose, kuko bigaragara yuko amahinguriro hasanzwe adashobora gukora ibingana n'ivya bene gihugu bariko barasaba. Ikigira kabiri nuko turabahimiriza misi yose, kandi ndetse hariho na ico novuga itegeko rigenga abaje gushinga imitahe mu Burundi riratanga uturusho dutandukanye kugira ngo koko dushobore guhimiriza abagwizatunga bakomeze gushinga amahinguriro yandi ashobora kuzodufasha kuronka ivyo bidandazwa dukenye hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Mubijanye n'inyubako bamwe mu banyagihugu bakoresha amabarabara ari karasanurwa rimwe riri muri zone Gihosha irindi riri mu gisagara hagati uvuye ku nyubakwa yitwa Ordist barashima ibikorwa byo gusanura amabarabara nubwo biruko ariko basaba ko ibikorwa byonyaruka. Nicole nini nahatswe Ivyo bivuga ni miduga ifasha mu kubaka amabarabara. Iyo miduga ikaba yari kirasanura amabarabara yari yarononekaye twaciye ko kuri uyu munsi nk'isaa 5 z'igitondo. Kuri Avenue Inkondo iri muri zone Gihosha hafi y'urushengero rwa Anglikane ushitse yubona ivyapa bisigura ko iryo barabara tariko rirahita. Ivyo biruko no kwibarabara riri hagati mu gisagara ca Bujumbura hafi y'inyubakwa Ordist. Ivyo bikorwa bimaze ukwezi kurenga bikaba ari byo gusanura ibarabara ry'amabuye ryari ryarononekaye aho muri zone Gihosha hamwe n'ibarabara ry'ikaburimbi hafi y'inyubakwa Ordist. Abanyagihugu barangura imirimo hafi y'ayo mabarabara barashima ivyo bikorwa. Bisanzwe jenje ngaha nsanze ariko rakora barabyanezereye gose. Twavyakiriye neza nko mu minsi ngira bahejeje kuri korangira nta muntu azoba gitinya kuhaca. Guca muri ayo mabarabara ngo ntivyari vyoroshe na cane mu gihe c'imvura uko bisigurwa na bano bunguruza abantu. Imvura iguye abakiriya hari gihe baca babanza kwanka bagaca bafata bajaji kubera ikigendera batarukiriza kw'ivyondo. Uriciye mu barabara rimeze nabi imiduga yacu cimera nabi kubera biba n'ivyo binogonogo bica bigenda bayatwonona amamortiseur. Naho ayo mabarabara ariko arasanurwa ngo ntivyorohera bunguruza abantu kuko barinda kuzunguruka akatari gake bagasaba abo vyega gukora ibishoboka vyose kugira ayo mabarabara asubire gukoreshwa. Arakoze mugenzi wacu Nicole nini nahaze. Mu bijanye n'imico Fabrice Nzeyimana umuririmbyi w'umurundi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana yarasubiriye guteramisha abakunzi bizo ndirimbo nyuma y'imyaka 7 atari mu Burundi. Kuri uyu w'Imana akaba yifatanije n'icengero Oasis Christian Center mu guhimbaza imyaka 12 rimaze rishinzwe mu Burundi. Khaisa Liliane Inamahoro. Igiteramo cyo guhimbaza citabiriwe n'abantu batandukanye abakirisu abakozi b'Imana hamwe n'abaririmbyi b'indirimbo zo gutazira. Muri bo harimo umuririmbyi Fabrice Nzeyimana n'umukenyezi wiwe Maya Nzeyimana ngo n'umunezero udasanzwe gusubira kuririmbira mu gihugu. Yo ni ibintu biryoshe cyane sinzi ukuntu bisigura. Imana yadufashije gushobora kuhabona mbona tuyishima cyane n'abandi bantu bose ni ibintu biryoshye cyane kandi muri iyi myaka nyine tuko turabamaho twadukumbuye guhura n'abantu benshi je n'ukuri personnellement numva ari ibintu biryoshye cyane kuza hano tugahimbaza tugatazira tukaryoherwa n'abantu ni ibintu by'igiciro cyane kuko bitwibutsa ibintu byinshi kandi intumbero ya mbere twari guhimbaza Imana twahimbaje Imana kandi mu rurimi rwacu biraturyohera n'umunezero nongerere. Abo baririmbyi muri kino gihe barangurira imirimo yabo mu gihugu cy'u Rwanda bamenyesha ko imvo z'akazi hamwe n'ikiza ca Covid ari bimwe mu vyatumye bamara imyaka myinshi bataboneka ku rubuga rw'indirimbo zo guhimbaza mu gihugu. Ni muhira mu Burundi ni muhira naho wogenda ukagenda hanze naho woja kera bavyita ngo gupagasa naho ugenda ugapagasa hano ukagenda hariya muhira hamba ari muhira rero aha niho twataye ruzogi naho tugiye hose ntiduhengeshanya kuduza ibendera ry'u Burundi kubabwira iyo tuva naha tugeze hano rero turabandanya twizera yuko vuba cyane tuzoshobora kubandanya. Umuririmbyi Fabrice Nzeyimana amenyesha ko babazwa no kubona abarundi badaha agaciro indirimbo zabo bagahurumbira izo hanze. Abandi suko bafise imiziki myiza cyane kudusumbya ahubwo nuko bakunda ivyabo bakabisangiza n'abandi bakavyemera bakabinezererwa bakanabirungika mu mahanga. Rero natwe nibaza ko dukwiye kumva tugakoranira hamwe tugakorera hamwe twese abaririmbyi abamenyesha makuru abapastori abandi basohotana n'abari mu muziki yindi itandukanye itari ni ya gospel hakabamo gushira hamwe. Igiteramo cyo guhimbaza kikaba casozera indwi y'amashimwe mu ntumbero kwigina imyaka 12 ishengero Oasis Christian Center rimaze rikora.
Arakoze mugenzi wacu Khaisa Liliane inamahoro ano makuru twabateguriye tuyasozerere yavugwa mu makungu mu gihugu c'u Faransa inama nshingamateka yaremeje kuri uyu w'Imana ko umuntu wese azoja mu bibanza bikoraniramo abantu benshi azobafise ikarata yerekana ko yiteje urucanco rukinga umugero wa COVID-19 iryo tegeko ariko rikaba ritaraja mu ngiro kubera ko abatavuga rumwe na leta baciye bitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro inkuru ya France 24 twaiteguye na mugenzi wacu Oba niyo nkuru. Fini le pass sanitaire, l'accès à tout. Ntawe uzosubira kubazwa ikarata yerekana ko atamugira wa COVID afise ahubwo umuntu wese azobazwa ko yiteze urucanco rwa COVID-19 mu kuja mu bibanza bihuriramwo abantu benshi kuva ku myaka 16 kuduga uzoja mu nzu z'uburiro mu bunywero mu nzu barabiramo amareresi mu makoraniro mu modoka zunguruza abantu benshi canke se no mu ndege uzobazwa ikarata yerekana ko wicandagishije kugiye kwa muganga niwe gusa azobazwa ikarata yerekana ko adafise uwo mugera ku bana b'imyaka iri hagati ya 12 na 15 bo nta na kimwe bazosabwa ariko abavyeyi babo bo ntibabibona kumwe bamwe bati kubaza iyo karata no guhonyanga uburenganzira bwacu abandi nabo bati jewe n'abana banje nzobateza urucanco kuko ndagwemera iryo tegeko rishasha ryajanye n'ingingo nshasha zo gusuzuma ko atamanyanga akogwa mu nzu z'uburiro mu bunywero hamwe naho barabira amareresi iyo hiketswe ko uwinjiyeyo aticandagishije hazobanza kurabwa ibimuranga naho nyene abantu ntibavyumva kumwe bamwe bati ni vyiza cyane kuko hinjiye abagwayi baca banduza abandi uwundi nawe ati ako sakazi kanje abazokwinjira badafise ivyangombwa bizoba bibaraba iyo umuntu yakoresheje ikarata y'amanyanga itemewe azohanishwa imyaka 3 y'umunyororo hamwe n'ihadabu y'ibihumbi 45 by'amafaranga y'ama euro kubera ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro iryo tegeko n'imiburiburi rikazoja mu ngiro mu ndwi iza. Arakoze mugenzi wacu Oba niyo nkuru ningaha makuru twe turateguye cyarangirira ndabashimira bwe mwese mwariko murakurikira mugira ijoro ryiza.